Bamwe mu babaji bavuga ko ubuzima butoroshe kubera atabakiriya bakironka bivuye ko badugije ibiciro vy'ivyo babaza nabo bitabavuyeko kuko imbaho n'ibikoresho vyankenerwa vyaduze nkuko babitwiganiye. Urabona kare k'urubaho warugura amahera make cane, kuwe mvo rero kare imbaho zazimbutse ariko kugeza uno munsi imbaho n'ikayo birabahinga zazimbye cane. Nkaje nataye kubaza urubaho rw'ibihumbi 4,500 gushika kuri 5 mbaraciye nk'imyaka 10 kugeza uno munsi urubaho rwiza ukorera kwa 25 ananga ariko twakoresha imitakore iyo kore katwayigura 8,000 ugeze ku 11,500. Vereni irito twayigura ibihumbi 9 ugeze ku 13. Ikibagiro cyo ni petrol umva tuvanga utuntu twishi no mpamvu abakiriya usanga bagenda bava kintu bizimvye ariko two tunako bitazimbye kubera iki twakoreje umutahe munini. Cyane cyabitumye ukuvugana ariko bazana amakamya duga ruguru baronka amazuto kugira ngo baze kuzana izo mbaho urushikanye rero acayoshira ku ibe yigombera. Twebwe kuduza ibiciro ni sawa mugabo abakiriya ntibavyemera neza ariko ibiciro twarabidugije nko ku ntebe twaradugije ibiciro no ku maserekeye mugabo byose abakiriya baje kugura bagura bidoga. Urubaho bwa mbere twarashaka kuronka urubaho rwa 5 urubaho rurerure bene ziriya mugabo ubu rugeze ku 12. Ikintu twatugurisha 400 twadusaba ko twakigurisha 500. Cyo kubibwira umukiriya biragoye. Bimwe turabyana ngaha bikamara iminsi arabaza bakabaza tukavuga ati byaraduze kuko nabo nyine barabizi baca basubira inyuma uko nyene. Bakavuga ko atagitoro kibonetse atakizoshoboka kuko arico mpezi y'amarere. Cyo no sawa nko ku bintu by'ibitoro cyane cyane n'ivyo numva nk'abatuzanira imbaho n'ivyo bintu bafatira. Cyo twosanga nk'ubu twosaba jeje nko gufronesa ibitoro mu Burundi ko bogira ingufu cyane kugira ngo turonke ibitoro. Mwomenya ko igitanda gisanzwe kigeze hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 nayo ibitanda byagutse bigeze ku mafaranga agera ku 350.